yayipostinze tariki 9 z'ukwezi kwa 12 2024 ani mu gihe igiteramo cyabaye le 23 Novembre. Urumva yuko hari haciye iminsi itari mike. Dramati muri live yavuze yuko yambuwe amafaranga ya concert yose, maze kugeza ico gihe iyi live yaje hanze bikavugwa yuko atani faranga rimwe yari yarose. Aha ni mu gihe Mr Champagne ku munsi wa show yaje gukora show avuye mu gasho azira kuba ngo hari ibikogwa yamamaje bya PCK, nawe abantu benshi bakagenda bavuga yuko ashobora kuba ari escrow canke wa muntu muzi yuko aba yibisha ugwenge na cyane cyane yifashishije social media. Ibyo bitiwe Mr Champagne arafungurwa, araza muri show performing, abaremvye bose barakora igiteramo kigenda neza. Munyuma Dramati ashikiriza imeje kubabwira byuko ata amafaranga yarose ashobora kuba yayatswe n'umutungane kumva zo kugira ngo bashobore kuba bagira abo barishe, kuko ibyo Mr Champagne yazize ngo hari umuryango wishyuza PCK amafaranga yababe miliyoni 70 z'amafaranga y'amarundi. Gacha umva yuko cyari kibazo gikomeye cyane. Dramati rero uno munsi turi kwigenekerezo rya 28. Hari igihe cy'isaha neza na neza z'ubucyago mu byumve mu gaturuturu, ubundi bavyumve ko tutaryama. Hari igihe cy'isaha 7:20 aho Dramati yaduga bwa mbere kuri live y'uwitwa Kenzo Eddy. Uyu numu diaspora canke umupromoter asanzwe afashanya n'abandi gupromoting ibiteramo bigenda bibera cyane cyane ku mugabane wa Buraya canke hanze y'igihugu kugira ngo abana bari mu diaspora bagende bamenya amakuru y'ibiriko biraba kugira ngo abarundi baze gushikira abaririmbyi biwabo. Arabikora ku barundi no ku banyarwanda ndetse n'abagiye batandukanye mu gihe yashoboye kuba avugana n'ababariko barategura ibi biteramo. Uti rero ikibazo kimeze gute kuri iyi live Dramati? Uyu Kenzo Eddy ni umupromoter mu gihugu cya Canada yagize ati ubu buryarya aba diaspora n'abanyarwanda bariko barakorera abaririmbyi b'abarundi canke abategura ibiteramo byo kuzana abarundi muri Canada buhagarare. Ibi bintu bizotuma umuziki w'u Burundi udashika kwiterambere canke kwihangiro nyaryo. Bimaze kugenda uku Dramati baramumentioninga muri comment canke baramutaginga, maze Dramati akibona ibiriko biravugwa aza muri iyi live ya Kenzo Eddy, maze araheza aravuga ati ibyo murimo nibiki ko nisanze hano hantu byagenze gute? Dramati baramubwira ati warukwiye kuduga ukaduha umuco ukatubwira ikibazo mufitanye na PCK. Kuko PCK wewe avuga yuko yambuwe mu gihe nawe avuga yuko ari we wateguye show, ariko kandi PCK ngaha agaclaiminga canke akareklama avuga ko ariko ararenga gakarimbi kuko Dramatic concert ari we yiteguye ibice 100%. Nuko uri Dramatati reka nduge ngira ico mvuze, ndavuga kuduga kuri live ngira ico mvuze, ariko ndaza kuvuga ndi jenyene. Abandi bati uje byo babyiza. Arabanza araza connection ziranka murabizi ya internet yacu, munyuma arasubira inyuma bya haciye akanya haca haza PCK. PCK hatuze kuri live ya Kenzo Eddy aravuga ati je mbonye Dramati ngaha nanje nciyenza. Nagoma ndakubitsa yuko muri live PCK na Dramati babisikanije. PCK yaduze Dramati nawe akoroka. Abantu bavuga bati what's going on, nibiki biriko biraba ko PCK yaduze Dramati gacakoroka? Ariko ndabitse ko ngaha cyari ikibazo cha connection, naho bamwe bagiye baraduta ugutandukanye. Yamasaha connection bimeze neza ni bareke kugitwa. Connection ibigenda neza narinda ahantu wanashima jewe homba connection sikirenga mugabo yagenda fresh umuriro kuyundi. Reka kugira ngo tugendane neza tubashire hamwe bano bantu, reka Juma mfashe kano kantu maze tugendane ibintu bimeze neza cyane. Mubona PCK hariya ku rubuga rwa Facebook. Juma mfashe unyakirire ubutumwa maze tugendane kugira ngo baze kubabona bose bari kumwe. Dramati baramuzi, ariko ifoto y'undi muntu baza kubabona muri iyo sanamu ndavuga kuri Facebook niwe PCK, nubu abariko baramubona. Uyu PCK rero
bamwe bavuga ko ari umurundi abandi bakavuga ko ari umutanzania ibyo ntacyo ndabizi ko ntacyo ndabivuga ko abandi bakamwagiriza ko ari umescro ariko icyo kibazo yakibagijwe ntikigeze turonka inyishu yacu kuko we yagumye ahagaze ku bintu vya show yiwe murabona Dramati n'agachain mu kanwa n'uturoyi twiza cyane ubona ko ari umusore kabisa mugani wa DJ Pole uri kuramuraba ubona ko ari muri ba bantu bamota PCK nawe muramubona ni kigabo kabisa ubona ko cyugaye rero uri PCK abarashitse kuri live mu gihe Dramati nawe yarakoretse ku mpamvu zo ko connection yari nkeya nivyo aravuga ati baramubaza ati none ga PCK woduha umuco kuri ibi bintu reka mpere ku bya Dramati kuko harimo n'ibindi bintu bizingiyemwo muza kumva PCK baramubaza Dramati aravuga ko wamwambuye nibyo sivyo ararahira indahiro igira iti muri twamugina wallahi wa billahi ndatwugaye ako ka wallahi Islam baraza kuntahura wallahi gisigura giti imana imbere icabona okay wa billahi sinza kurinda kukongerako ariko nk'indahiro muravyumva ati Dramati naze ngaha avuge yuko jewe ntamurishe amafaranga yaba yiwe n'abaririmbyi bose ba performinze muri Dramati concert igenekerezo rya 2023 ukwezi kwa 11 2024 kuri Source du Nil PCK aravuga ati aya mafaranga yose yo kuri Source du Nil ni je nayarishe stage ni je nayirishe abaririmbyi baba muri Tanzania baba bahehe agaruka kuri Divoice aravuga ati jewe Divoice nivuganiye na Diamond Platnumz ari we CEO wa Wasafi label maze baramumpa abaririmbyi bose ndabariha yaba Dayo na Mr Blue ati Mr Blue twavuganye nko twadusanzwe tuzinanye nawe ndamuriha n'abandi bose ndabariha maze baraza muri show ati mu Burundi umuntu yamaye sponsor ni Mutama Sioni yashoboye kumpa aho aba baririmbyi baryama kandi ata amafaranga twamuhaye ibintu bikagenda neza icyo kibaye clear aravuga ati abantu bose bakoze hajya jewe narabahembye aragaruka ati naraciye muri groupe ya WhatsApp twari turimo ndabaza nti hari umuririmbyi atararonka amafaranga yiwe ati Alvin Smith yaje mu bambere amafaranga yiwe TikTok kuri mikashi mbanda yamuhaye wo si jewe uni PCK biriko biracamwe ijwi rya Mika ariko mukanya munaza ko mwumva neza yuko yibutumwe bwavuye ndiko ndababwira ko ubu ari ubutumwa bwa PCK ku bantu mujyama kare mwihangane niyo mpamvu mukwiye kugumana na PJ Classic FM 97.3 maze classic vibes byose tukabishira ku mugaragaro mukagenda mu byumva bigenze uko aravuga ati uyundi muririmbyi kazi yaje ni wa mukobwa kama ni Monia ndiko ndavuga ko yabivuga mwumve yuko ibi bintu byose ndiko ndavuga biri muri twamugina ndaza ko twugara ati Monia nawe limikashi TikTok mbandamuhaye ati hari no yundi yaje yitwa Linoji nawe nyene yiwe mbandayamuhaye ati ibyo babigenze neza ati aho ni mu gihe abandi baririmbyi bose nari namaze kuba ndabahereza ibyabo yaba na Dramati ubwiwe n'abantu bose bakoze muri giteramo mba ndabahaye ibyabo bigenda neza gatoyi yavuga yuko kubera ikabo baririmbyi baje mu nyuma abo bandi yabahaye mu nyuma abo ngo yari karabaza yuko babarose amafaranga yabo ari nde yabahaye Dramati umva PCK yari yahaye Dramati kugira yabahe cyangwa ya PCK yashaka yuko Dramati yarishe yahaye Dramati ngo agira iki arihe abariri consommation z'ibintu byose Dramati ntiyayatanga ariko PCK akavuga ati ngaha jewe sinkunda kuzana ibibazo kubera ko entertainment industry I understand it 100% canke ndayitahura ibikijana ku bindi ndayimazemo igihe kinini maze n'imyaka myinshi kandi ndanayikunda no kuyiheba rero wumva yuko bigoye ngo ntazona yiheba bigenze uko aha PCK arabandanya ati hambavu yaho abantu bavuga ko show itari gwanje ati ni gute show itari kuba gwanje nkazana n'abantu bari ku muryango abari muri comment hariya tubita ngo abantu babibereye mu bishanga niyo mvugo TikTok badukanye ati none ko ati tubwira abantu bari ku muryango kugira ngo tubimenye uwo ni manager wa Dramati niyo mukayenza ko ndamugarukako abantu mutari muzi ko Dramati afise manager aramufise uko abantu benshi barabazi yuko burya Dramati ariwe yimanaginga ahubwo akagira timu y'abantu bagenda mufasha gukurikirana ibintu ku mpande zose ati PCK barakimaza aravuga ati jewe byose ndabizi ati nuko gusa biba bigoye ngaha
mushatse ibintu byose nobahereza ivyemeza byabyo abandi bakavuga bati hoya ibyo bintu byawe ntitubyumva neza. Aravuga ati Dramati yavuze yuko bamwambuye amafaranga ati mushakana nimero za procureur avuga ko yamwatse ayo mafaranga no zibaha mukagenda mukamuvugisha. Jewe naratumye abantu baragenda byose barabikurikirana amafaranga barayadusubiza ibintu bigenda neza ibintu byose ndabimakinga clear muri make PCK we yavuga yuko ibintu byose byo kuri kijya giteramo byose yabigaramiye bigenda neza atakibazo kibirimo. Abantu bati none Dramati what's going kutaduga nawe ngo uvuga ibyawe. Aho ni mu gihe PCK hageze igihe bivuga shavuye atangura no gutukana abarabandi bati banzuje mu bicanga gatoya canke banzu koroke kugira ngo banzu karumishavu kubera ko ngo yariko yarika aratwara umuduga kandi ngo yaravuye no kuburana urundi rubanza rwa entertainment gwegamiye rugarukira kandi inyungu z'umuririmbyi w'umurundi nawe mukana turaza kuba tumugaruka ko mu byumve neza turatari kuri Dramatic concert ibindi turaza kuba tubizako bigenze uko niko guca kubanza bakamushyira hasi uri manager wa Dramati acaraza. Ubu tugiye hehe? Tugiye kuri side ya Dramati naho mwumve uko byagenze. Uri manager wa Dramati kwizina twabona kuri TikTok yitwa Hypax Mbanza. Baramubaza ati wewe ushaka kuvuga iki? Ati je nshaka gusobanura neza ibya Dramati. Wewe uvugira Dramati nkande? Ati ndi manager wiwe. Ati kumbe Dramati afise manager? Atego. Ico kiba kirabaye clear utarabizi ko Dramati afise manager ubu murabimenye. Ni classic vibes turacabandanya. Icyambere mwumva yuko Dramati afise manager. Ibintu kandi mu biganiro byinshi ahora bihakana tubandanye. Sometimes nyine hatu bagenda banyegize ariko igihe burya ngo niwo mu cyamanza mwiza imbere y'ibintu byose. Bigenze uko manager aravuga ati none wowe urasigura ibintu bya Dramati gute kweri? We aravuga ati jewe baramubaza none wewe mwaravuganye na PCK uwo Hypax abahehe naho nzi ariko si mu Burundi ariko ahantu hose Dramati yarari mu gaturuturu bari kume kuko mu nyuma Dramati yaje kuvugira kuri TikTok ya manager wiwe. Ni wa munani niho mu kanya ngiranze ni wa musore babana niho mu kanya ngiranze abantu Dramati ahora bivuga yuko atari manager w'ujya musore baramuza abantu benshi ni Hypax baramuza ariko ubona yuko kenshi bikunze kuba bivugwa yuko ari manager wiwe ku rundi ruhande bakabihakana Dramati akavuga ati me I don't have any manager bintu nk'ibyo. Aho ni mu gihe abantu bariko baravuga bati Dramati kuba yanse kubuza ngo agira icyo avuga hari ikintu nawe yiketse ati ashobora kuba afise ibintu byo mwagira kubera ko PCK yari karasigura bino bintu buri muntu wese yariko yumva umengo ukuri kuri kwa PCK. Bigenze uku manager ari we Hypax araza aravuga ati ni manager wiwe baramubaza bati none we PCK mwaravuganye? Arambwira aravuga toya jewe PCK ntitwavuganye bavugana na Dramati ariko kandi bavuganye na Dramati nawe uri manager wiwe mukanya ndaje ati ariko bavugana na Dramati ariko ibintu byose bavugana jewe nabandabizi ati kubera iki none umuririmbyi ashobora kunegosia mu gihe uzi kuri manager wiwe ntabe ari wewe unegosha kugira ngo ibintu byose biguce ko ube ubizi jana kujena kubera ko rutuntu tumashobora kuvugana inbox abantu turabantu wewe ako kantu kakagucika ugasanga ibintu bibaye ibibazo bakomeza kugaruka ibintu birafisa amasezerano ku mpande zose bagere ko amasezerano hari. Aha ni ugira wumve n'impamvu Dramati byapfuye kugira ngo aje muri Canada. Manager aravuga ati uko biri kose ntiduhavure duterana amajambo menshi kubera ko abana bahungu baba diaspora ubwenge barabufise. Arakubaza ikibazo ukavuga ati kabisa horambaje nenda kwishura gutega mana yandi ati reka basi ndamuhamagare aze yivugire azavugire kuri account yawe atego ati kweka tuvugira kuri account yiwe ati nitwovuga birebire. Dramati acaraza yajagira ati yo ati mumeze neza baramutsa ati kabisa murabimuzi n'ibyongereza byiwe byinshi hariya abantu benshi bagende banamwagiriza yuko ikintu cyo kuvuga icyongereza cyane gusumbya ikirundi bwana Dramati abandi benshi babangamira. Ugiye kuraba kuri comment z'ibiganiro wakoze ahantu henshi hatandukanye
nguru hari ukuntu ugenda ushyiramo icyongereza cyinshi ugasanga biriko biragira gute biriko birababangamira bigatuma hari ukuntu bataza gutahura ubutumwa neza bisanzuye. Dramati agishika aravuga ati rero mundeke mvuge, aho bariko baramubwira ati vuga ikirundi, ati none mwe nimwambwiye ko nimwambwiye nduga canke nigire, ati vuga. Dramati agitangura yasubiyemo bya bindi, aravuga ati uyu mutipe ariwe PCK ariko arabeshya, ati jewe polisi yansanze muhira irantwara, twajyanye na Ami Pro na Asan H nibo bagiye bamfasha gutegura kije giteramo. Ati ibyo byose avuga ntazi ntigeze abahemba aba bantu kugira ngo babe ariko baradufasha gukorganiza bino bintu. Tiyovuga gute ko ari muri organisation ariko ntakurikirane iby'igiteramo ngo amenye ko kiriko kiragenda. Ati yombwira umuntu yombwira ukuntu ba Ami Pro baje kuba baje mu mategura igiteramo ntanabimenye. Ati yombwira icyo polisi yankuriye muhira intwara kuri parke. Ati je procureur nkuko nabivuze amafaranga barayanyambuye ariko ntiyavuze nimba barayamusubije canke batayamusubije. Bigenze uko uri PCK. Ati Dramati aho yari yagarutse PCK ati rahira ko wewe ntakurishe. Uri Dramati ati warandike ariko wandishe gice. Ati concert ni PCK Entertainment canke ni Dramati. Ati jana kwijana concert ni PCK Entertainment. Hacagaruka cya kibazo bati ko Dramati yari yavuze yuko ari we yateguye concert, ariko aho naho nkagenda ngaruka hano igihe Dramati yaza hano mu kiganiro tuvizi twari kumwe na Igoro tumubagiye atubwiye yuko PCK bakorana n'umufatanya bikorwa, akitwishyura twumva yuko mu nteguro y'igiteramo magize iki arimwo, ariko ahantu byugariye we yavuga yuko atamutahe munini yashizemwe, ariko kuri uno munsi yemeye neza yuko ijana ku ijana show yateguwe nande na PCK cyangwa PCK Entertainment. Bigenze uko uri Endo Mike abaraje kuko PCK yakomeje guharira. Ati Dramati mbwira ati jewe narakwambuye amafaranga. Uri Dramati ngo yaye. Dramati aramubwira ati none wewe ko wavuze bakakureka nanje je ndamukiwe kuvuga urashobora kureka nkavuga. PCK aguma avuga amajambo atandukanye, aguma mumaza cya kibazo nyene ngo mbwira ukuntu mvuga ko nakwambuye, mbwira ukuntu mvuga yuko ntakurishe, mbwira ukuntu ntarisha abantu bose. Dramati aramubaza ati uzi ukuntu abatipe bo muri Tanzania bakuvuze ngaha wewe, uzi ukuntu bakuvuze nabi. PCK aravuga ati jewe Divoice twarivuganiye na Diamond niwe yamumpaye, bose narabarisha amafaranga. Dramati urabiharira. Uri Dramati arabiharira ati bro, ariko ikibazo kihari nuko nagiye numvamwe imvugo zitari nziza, mwihangane ntazo nza gusubiramwe kuko ijambo rya F mu cyongereza murazi cyo nshatse kuvuga, abakizi murabizi sije kuvugira kuri zino mikro. F iyo uyishize mwazi yandi majambo kaherezwa na N iriko aga apostrophe cyangwa igarizwa na ing form, urumva icyo nshatse kuvuga. Baravyumva. Urumva yuko bari ibintu bigoye. Biherera mu mpari uri Dramati namubaza PCK urampa mwanya mbandanye. Ati mvuge ibintu byose uko bimeze cyangwa ndabyihorete kubera jewe wewe ndakubaha. Ati nibi byose jenje ndabijemo kubera yuko wagize icyo uvuga kandi nawe ukaba wanansabye yuko nduga ngaha ndabivuge cyanke inyisho nkeneye ni ego oya. Uri PCK akagoma mubaza ati wewe mbwira ko nakwambuye gusa ibindi hanyuma ibindi nabyo byihorere, jewe ikibazo mpagaze ko wewe narakwambuye concert je nayiteguye ibi nibi sinabirishe. Dramati aravuga ati concert ni wowe yiteguye, ati none wese nakurije je wandisha igice, ati kindi gice ntacurampa nubu. Mwumve neza yuko Dramati avuga yuko yarishyuye igice nubu atararihwa igice gisigaye kugira ngo ijya show ibe cyangwa kugira ngo aperforminge hajya. Bateguye show mu izina rya Dramati kugira ngo bagende bamubrandinga abe nk'umustar, na cyane ko hari ayandi makuru ava higa no hino avuga yuko PCK Entertainment na Dramati bari mu biyago yuko PCK aba manager wa Dramati. Ariko biza gucamwo ibi bintu bya zuguruzuguru birangira bitabaye. Bigenze uku Endo Mike ati Dramati ndagusaba ikintu kimwe, imanukire genda wiryamire
wihorere twege nk'abantu batahura twabyumvise. Ati rero batahuye iki? Dramati yabaza PCK ati mvuge byose nshaka ego canke oya. Uri PCK icyo kibazo akagikwepa akabandanya baza ati wembwira ukuntu gusana kwambuye ibindi nabyo je sivyo mpagazeko. Ati clearinga izina ryanje. Bakamubaza none PCK wewe ko bakwagiriza ubesikoro ibyo bibazo akabisimba. Ibigiye bitandukanye reba bagiye bamwagiriza we ntiyabijemwo. Case iba igenze uko kabisa. Iyi ni classic vibes bantu b'Imana. Jewe nitwa Mika ndi kumwe na mugenzanje the king of news Drizzy Maneko. Ntibigenze Mr. uko Firjas. ntibigenze uko iyi case ni ndende. ntibigenze uko le 23 novembre 2024 uyu munsi turi le 28 janvier 2025 amezi agira kwirabiri nubwo yamaze no gukwira. Arenze ko n'imisi. Arenze ko imisi igera kuri 6. Bantu b'Imana murumva yuko ibi bintu bimeze gute? Comment z'aba diaspora rero cyazigira zitya ziti abaririmbyi mwitondera ibintu mukora. Ku ruhande rwa Dramati ashobora kuba afise ibintu birimwo kuri, ariko na PCK turabizi ko nawe hari ibintu afisemwo by'ukuri. PCK yamakorana n'abantu benshi muri entertainment. Ariko ikibazo kiguma yigaruka niki? Kubera iki ngo bama bamwibye canke bama bamugambaniye benshi bamugwanya. Okay. Aho nta nyishu noronka kuko nawe aravuga ati jewe sizi cy'abantu bampora kubera ko jewe iyi entertainment ndayikunda. Maze kuzana baririmbyi benshi hanze y'igihugu, maze gutegura ibiteramo byinshi bitandukanye, ariko abantu bagaca baza bakagenda bashaka kunyicira izina. Sinzi ico bamuhora, aho reka tube turindiriye twumvirize iyo ibi bizoherera. Dramatic concert ubu tuvugana icyuka gihagaze uko abantu benshi bareko baragenda bagaruka kuri PCK, abandi bagaruka kuri Dramati. Ariko mwumve neza ko hari ikindi kintu gikomeye cyane cyo mutegerezwa kumva. Dramati yarabanje atwereka tour yo muri Canada. Ibya Dramatic concert twabihejeje. Tugiye kuri tour yo muri Canada. Mwumve impamvu Dramati atagiye hehe muri Canada gukora bijye biteramo byose byari biteguwe, ubona ko byari gutangwa mu kwezi kwa 12 2024 maze bintu kabigenda neza. Uyu mugabo ari we PCK niwe yariko arategura bintu biteramo byiki byuko Dramati agenda muri Canada. Aha ni mu gihe iyi nkuru iza kugenda ijana n'ibya Kidum muri Canada kugira ngo tugere dutahurana neza ndetse ducunguza umwanya umwete. Dramati muri Canada byari byanditswe yuko azogira tour agakora ibiteramo ahatandukanye. Okay. Byari ibiteramo 1 2 3 4 5 6 7 Icyambere cyari muri kubera muri Toronto, icyakabiri kabera Ottawa, icyagatatu kabera Montreal, icyakane kabera Quebec, icyagatanu kikabera Edmonton, icyagatandatu kikabera Winnipeg, ikindi kikabera Vancouver. Aha ni mu gihugu cya Canada. Ibi ni bisagara Dramati yari kugenda akoreramwo ibiteramo bitandukanye. Birangira bitabaye. Organizer yari PCK Entertainment. Bigenze uko niho haciye habanza kuzamwo ibya Dramatic concert, maze Dramati birangira ibya Canada mu nyuma bitabandanije. Ntituzi ingene byagenze, ntituzi icyo byavuyeko. Uti rero bimeze gute? Reka ndabyunganishe na show ya Kidum. Maze duce dutanga commentaire. Mu gihe Dramati bitakunze ko ajya muri Canada, Kidum we byarakunze aronka visa original kandi yemewe n'amategeko y'igihugu cya Canada. Concert barayigwanya ariko iraba. Bande bayigwanije. Kanya naje nkubwira ikuntu bayigwanije. Okay. Abagwanije show ya Kidum nibo batumye Dramati visa yiwe ifutwa ngo ntaje muri Canada. PCK yabigarutse ko avuga gutya. Yagarukanye izina rya yirigaruka cyane n'iry'umugabo ngo bita Felix.
ndarivuze kubera ko nabo bamaze kuba barishira hanze n'abandi ba promota batandukanye bo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abandi baba muri Canada, abo ni aba diaspora bari mu bantu bagenda bafashanya n'abandi gutegura ibiteramo. Aha muri iyi case ya Kidumu haraza kugarukamwo umugabo bita Evrar Boris Muco w'Intore. Akaba ari we yateguye show yabaye successful 100% ya Redemption Voice muri Canada. Ubuherutse barazi yuko bujuje sare bakoreyemwo, ibyo sinza kubitinda ko cyane. Bigenze uko PCK yagize ati Dramati yari kuza Canada, ati jewe sije nari kumuzana ubwa mbere, ati hari abandi bagera bamuzane ariko bace bamusabira visa ya fraude. Bamusabiye visa ya fraude ndabibona ndavuga ati no, this is not fair, ati ibi bintu sivyo. Bamusabiye visa ya fraude kugira ntagende cyangwa kugira agende petite bacha bamufatira. Azogende mugabo urumva bagusabiye visa ya fraude ushobora kugira ibibazo. Ane ugira ibibazo muri Canada none si fresh, ni fresh chawo igumirayo on your side. Aho ni ku ruhande gwa ayo ni maoni yako no chawo igumirayo urazi reka ariya baragupfunga ariko icitsa cyari ngo baca bagusubiza inyuma direct ukira kuvuga iyo uva gusa babona passport directly wisanga Melchior Ndadaye International Airport 24 awards ariko sinibaza ko muri 24 wavuye muri Canada washitse ino kubera ngo ni nakure uva Canada ugenda mu Budagi nimba atari mu Bubirigi gace uva hari yuza nimba ubanza guhagara muri Kenya nimba bagara ndahazi rega nagiyeyo. Imana ishimwe ko warahashitse kabisa. Thank you so much. Imana ni nziza cyane. Bigenze uko rero PCK aravuga ati no ibisi no byemere ko Dramati bamusabira visa fraud ndabibona. Acaragenda muri migration ngo iyo visa arayibura sanga ntibaho. Niko uyu PCK guca avugana na Dramati. Munze kuguma munotinga kano kantu. Aho hose Dramati ibyo yapanga bavugana na promoter PCK directly, manager ngaha ari kararaba ibyo bayaga mugabo siyo bavugana. Instead yuko manager we kubagira iki akiririkanya ibiciro n'umupromoter cyangwa n'ukeneye gutwara Dramati mu biteramo kabisa. Tubandaye ati rero Dramati maze kubona iyi visa itariyo ndavuga ati Dramati abantu bariko barakubesha twokorana nkakora ibintu bizima. Ti sawa. PCK no muri immigration ya Canada aragenda arabikurikirana, visa OG irasohoka. Isohotse ya visa de Dramati yarayibundanye. Visa yarayifise nubu ngo copy yaracyayibundanye ngo ariko ngo yamaze kuba cancel. Visa yaramaze kuba expired. Nubu wumve yuko Dramati yo visa impapuro zazifise ariko byarabaye expire nta kamari gifise. Ariko ntituzi ko atakamari gifise kubera ko bagumye baza bati mbega niwe Dramati tubwire azoteba aza ibikunda. Icyo ntigeze atanga inyishu yacu. Nubwo yavuze nubwo yamenyesheje yuko visa yabaye cancel canke expire yugawe. Rega baguha ibifise kiringo umarayo. Oya chekiringo gihe. Barashobora no kwironuvera bavyumvikanye. Bigenze uko rero. Aho ngo impamvu Dramati rero bya visa yaciye PCK yaciye ikuramwo nuko ngo hari uyundi mugabo namba ngo ari Ferdinand kandi bivuga nkuko yabivuze ngo yabigiyemwo ngo hazama ngo ba promoter abandi bo mu gihugu cy'u Rwanda abari mu Rwanda n'abandi bari muri Canada abanyarwanda ariko wumve ko mu bari muri Canada hoho ngo harimo n'abarundi. Bigenze uko Dramati kumva uko PCK bari muri Canada n'abanyarwanda bamugwanije bagiye bashaka gucafuza inagiye bitwaje yuko ngo abantu benshi mwabwiriza ko ari umu escrow. Birangira nawe igiteramo cyo gutwara Dramati gihagaze. Utirebe ino bintu biraza kujyana n'ibya Kidumu gute. Aba ba promoter nyene yagiye avuga bagiye bagwanya yuko yozana Dramati muri Canada nibo baje bagwanya igiteramo cya Kidumu, ariko ikibazo bagize mwari bonye igiteramo cya Kidumu igenekerezo rya mbere kuri Bonane cyabaye muri Canada cyabereye ni Toronto, cyabereye Montreal. Icya Toronto ni lo 4. Icya Toronto hari igenekerezo rya 31. Hari cyabaye lo 31. Ubona ko aha ibi byose bya Kidumu
vyaba mugabo hari abandi bantu babigwanije. Kidumu barabigwanije ariko birangira ko zigiteramo ica Toronto yaragikoze n'ica Montreal yaragikoze. Okay. Yaragiye akora n'ama interviews atandukanye aremeze neza yuko abantu bavuga nabi PCK we uko bamuvuga atariko yamubonye. Bigenze uko aravuga ati kidemo cyagidi mujagenze neza. Ariko muri ibi biteramo bibiri kimwe muri ibi biteramo hari ikintu gusa atakiri yarinze avuge nimba ari Tororo cyangwa ari Montreal. Hari igiteramo kimwe amafaranga ya show ya Kidumu yibwe yose burundu atwagwa n'umuntu yari ku muryango. Yitwa nde? Uwo muntu bavuze yatwaye no witwa Boris Muco w'intore. Evrard. Abantu benshi baramuzumva niyo yatwaye amahera Kidumu yose yatoje. Wumva ibintu rero bigoreye. No muntu muri entertainment canke mu ba diaspora tuzi yuko ari loyo cyane. Twege dufata nk'imvuga kuri kandi nk'umuntu yiyubaha akora ibintu biri ku murongo. PCK ati burya n'ubu turiko turaburana niyo mpamvu ibintu ashobora kubivuga ko byinshi kumvo zuko case ikiri mu butungane igihe bizorangira nzoberekane bimenyetso mubone uko bimeze. Ati aya mafaranga nayo yatwawe gute? PCK yavuze yuko Boris Evrard we Muco w'intore mu kuyatwara ngo hari yaho urabona barihira kuri za mashini. Ati rero konti amafaranga yacajya ko directement niyo umugabo wawe nyine nakubwira yitwa Ferdinand ngo bagiranye fraud na Evrard. Bica birangira PCK yorganije concert ibintu bigenze neza ariko ati amafaranga arose. Aho rero uce wumva yuko ibya visa ya Canada namaze kuba ndabiheza kuri Dramati ibya show ya Kidumu muri Canada. Wabyumvise umvise ukuntu abanyarwanda bagize uruhara muri ibi byose maze bituma abarundi bagenda bacinyizwa hambavu y'abantu bategura ibiteramo bitwara abarundi hanze y'igihugu birangira aribo bagize iki bagiye bonona ibintu. Ariko aba diaspora bamwe bakavuga yuko ibintu PCK nawe nyene akoregwa ari ibintu bikomeye cyane by'ibibazo kabisa kuko we ngo arategura ibintu wanashima ngo ari mu bantu bahemba neza abakozi baba bakoranye mu kuorganiza ibiteramo mugabo mu nyuma bakamuca inyuma ngo bakamufata nabi bikarangira ibintu bigenze nabi. Mr. Philgens wabivuze byose. Jewe ku ruhande rwanje wabivuze byose. Niwiruhukire. Ibyo nibyo numvise. Niwiruhukire. Abantu mufise amakenga muze kunyandikira inbox ku mbuga zanje cyane mugende ku naka fresh water kari ngaho ngo banze ufate gatoya. Nayisize hariya aye mukanya hari hanze aho si wari karashikiriza ijambo sinzi ukuntu ubwo nayibagiye kabisa ariko ndaza amazi Juma arayafise bikunze yo ntumira umuntu akayara ko ndanyotewe cyane. Bamereze fresh water cyangwa bamereze story water cyangwa bamereze Philgens top water ninywe. Philgens mukanya gatoya gusa tuvuge tuti Dramati yakoze show ubona yuko ari show yabaye 23 z'ukwezi kwa 10 11 ajya kwezi kwa 11 2024 ngaha kuri Source du Nil. Dramati mu biganiro byose yagiye arakora yagiye aravuga yuko show ari we yayiteguye kandi show yitwa Dramatic Concert. Cyo nico cyambere no vuga ni Dramati yabivuga mu biganiro byose yakora. Ariko ikintu cyambabaje wavuze byose wavuze reka nanje mvuge ku ruhande rwa Dramati uko ibyo nibuka kuko byose je ndabyibuka byose genda bambwirira bikazandura nabo mu kanya baraza ko batubwira ibyabo amajambo yose Dramati yavuga yose ndayazi haba mu biganiro byose nagenda ndabikurikira kabisa. Dramati yaravuga yuko show ari we yayiteguye 100% bisigura ijana kwe ahandi ko mvuga cya cyongereza kunda kuvuga ijana kwijana. Dramati yavuga I prepare the show 100% on myself. Cya cyongereza ciyo nyene cyo byumva na live numvise mavuga bati ngo Dramati ngo kabanye icyongereza man ariko hajya batipe bo muri Canada nabo none ko icyongereza bakivuga hajya bigeme ntibaguma bavuga icyongereza bamwe buza kuvuga icyongereza gute reka
Hone natwe rero nico tubereyeho ko twarize icongereza tuca tuza kubibasigurira kabisa. Dramati yavuga yuko rero yateguye irya show 100% ijana kwijana, ariko bamubajije icerekeye izina twabonyemo ya PCK kuri Bash, yaravuga ati PCK ni umupaternaship, donc twakoraniye partnership. Nimba hari byinshi yashizemo, yarashizemo nka 20% cyangwa 20% ya show. PCK rero muri live yaraje aravuga ati show yose ni jewe nayirishe kabisa, ijana kwijana. Abaririmbyi Dramati naze yemeze avuga yuko atari jewe nayirishe, ariko rero Phil Johnson nakubwira ikintu kimwe. PCK yaraje aravuga ati Dramati duga wemeze neza yuko atari jewe narisha amafaranga yose kabisa. Dramati byaramunaniye kuza kuvuga yuko PCK yarisha amafaranga yose. Yarigeze avuga ko PCK yarisha amafaranga yose. Aje yaremeye yuko ari we yoganije concert, ariko mugabo ngo hari ngo abakozi ngo atahembye, ngo ariko mugabo Dramati nawe akaba yamurisha igice. Ariko webuke yuko Dramati yavuze yuko PCK ashobora kuba yashizemo 20% kabisa. Ivyo byarabivuze. None umuntu yoroganije show, umuntu yoroganije show je narinzi niwe aba yashizemo uburyo. Umuntu yoroganije show aba yakoze iki? Nanje niko ndabizi. Ubundi umuntu yoroganije show atari kuri tele, so uba yashizemo uburyo no yo organiza show atari kuri tele gute? Ucikoresha uburyo. Bisigura rero yuko Dramati nimba yavuze yuko PCK ari we yoroganije show, pega uko organiza show Dramati avuga nukwaye. Sigushiramo amafaranga ku buryo tuzi yuko PCK atari ngaha mu Burundi. Na cyane. Sigura yuko Dramati amaze kwemera yuko PCK ari we yoroganije show, bisigura yuko PCK ari we yatanze uburyo byose. Dramati yemeye yuko PCK yamurishe igice, yabyemeye. Mbega PCK yari gutangura kuriha Dramati atarariha ba D-Voice, atarariha ba Mr Blue, atarariha ba Dayo? Sindavyibaza kuko hambavu yaho we kubera ko hari na project nyinshi bariko barapanga, bashobora kuba bari kugira ukuntu bagenda bayaga ibintu byabo, maze bakagenda bifata umurongo kuko ugiye kuraba yarafise n'imigambi nyinshi cyane kuri we, ariko abantu bakagenda bagaruka nyene ku bintu by'ubwesikoro bakavuga bati ibi bintu wapi. Ikindi naco rero Dramati amaze kuvuga yuko PCK yamurishe igice, none Dramati wumva yo cagaruka gute kuvuga yuko ari we yarishe abaririmbyi baje muri show? Mbega ico gice PCK yarishe Dramati cyari igice cy'amafaranga Dramati yakoreye kuri show, cyangwa cyari igice cy'amafaranga bari baharuye azokorwa muri show yose, harimo kuriha badayo, kuriha ikindi naco cyambaza, mbega badayo ba D-Voice ba Mr Blue bavuye muri Tanzania aribo birihiye indege, cyangwa indege ninde yayibarihiye? Nkuko nabivuze PCK we yavuze yuko bo bavuye hariya kira kitu ariwe agaramia, abazi Giswahili murantahura, canke ariwe ariha kira kintu, déplacement, kubaho niki n'amahera yo guperforming. Ariko yavuze ati kubaho ibujumbura nta mafaranga twashizemwo, ati Mutamasiyoni yubahwe yaduhaye sponsor, abaririmbyi bose bavuye hanze abaha aho kuryama kandi heza, bari enjoyinga klima nziza ya Bujumbura. Ico rero PCK yarakivuze uko Changaruka kuri live Dramati nawe yakoze. Yaravuze ati abaririmbyi bavuye hanze bari babankiye gutaha kubera iki batarari ha hotel nivyo bakonsome. Aho ngo ni mu gihe kandi ngo batashobora gutaha Dramati atabarishe n'amafaranga y'ibyaco. Ariko PCK yavuze yuko Siyoni yabahaye aho kuryama for free. Abarundi mwikebuke, iyi ni classic vibes. Ariko bagenzi bacu bariko barayugwa. Ewe mes chers amis, iyi case ya Dramati na PCK mumve yuko ari case novuga yuko uno munsi irikira yumba kuko urabona yuko na live hari yagiye guhera kabisa. Live yagiye guhera abantu bataramenya umuco ahuri kubera iki? Urazi gituma novuga yuko Dramati
yagize yakoze akantu nyene katameze neza kuko Dramati yavuze ati PCK umunsi ifungwa umunsi ngenda kuri hariya kwa procureur naragiye procureur arambaza arambwira iby'iwawe byose arambwira ati nasanzeho umumere ari kumwe n'abana arambwira amanyanga y'iwawe yose wakoze Dramati ko yaciye atinya kuvuga ayo manyanga ariko nshaka kumenya ayo manyanga ariko PCK we yayavuze ayo manyanga niyo yarakenewe kugira tumenye ukuri kuri hagati ya Dramati na PCK. Twega ayo manyanga siyo twari dukeneye. Twari dukeneye kumenya mbega PCK niho yateguye show niho yarishe amahera yose ya show. Twari dukeneye kumenya relation canke relation iri hagati ya Dramati na PCK Entertainment. Uko dukeneye kumenya relation ya Dramati na PCK. Wapi? Kuko dukeneye iyi company itegura ibiteramo yinvesting muri music industry y'u Burundi hanyuma nimba bakorana bigende neza hagize ikibazo kiba twumve aho byapfiriye maze abajejwe kubikurikirana nabo bagire gute batange intervention rapide bije ku murongo kuko Phil Jones urabona yuko PCK yarekara amavuga ati none we ko wagiye kuvuga yuko bakwivye amahera yego ko bagutwaye amahera ngo abo muri procureur bagutwaye amahera wateguye kuri show amafaranga yarayi wawe ati yari gwawe ati we wavuze ati je nshaka kino kintu kije kugaragara ati we wavuze yuko jewe nakwambuye Dramati ati imbere y'Imana n'abantu bari ngaha ati vuga yuko jewe PCK wewe nakwambuye amafaranga show iyo nyishu n'abantu bose bamaze ko bumva buno butumwa sinibaza ko bigeze bumva Dramati ayivuga ayishura icyo novuga Dramati we yavuze nuko ngo PCK ari we yorganije show ivyo yavyemeye aranavuga yuko yamurisha igice haca haba n'ikintu kimwe kiza kubaho cyo kubeshuza Dramati rero urumva yuko wowe watubwiye ko ari wowe wateguye show ubu urumva yuko ariho waciye wemera yuko PCK ari wateguye show hari hidden ufitiye abafana bawe Dramati azodutinya muri classic vibes iryo deni bagita imbabazi kubera ko warababeshe Michel Zami kuri iyi nkuru turiko turavuga mukazobona Dramati ataje gukora ikiganiro muri classic vibes ntimuzomenya handi byavuye byavuye gahanyene kuko arabyumva yuko turiko turagerageza gucekangura byose tumuzana n'amadata y'ibiganiro yakoze jewe nizera yuko in this entertainment industry cyane muri no ruganda rw'imyidagaduro nukuvuga ibintu ko biri apana kuryana ubundi nyine duharanira iterambere kuko ibi tubivuze ndibaza bugi none buyerisetse wewe urakubita kwisuka waribonye igihe cy'isuka ofete ikiza turiko ikiza kihari nuko turiko tubabwira tuti kuri live Dramati yakoze ubundi niyo live umuntu wese akeneye nubu bacavuga bati nimutwerekere ibyo mwariko muravuga ayo mapreve ama video yose arahari iyo live irahari irahari ndaza ama platform ziriko abayitereshaje barahari live ya Dramati ariko aravuga yuko ba D-Voice babafatiye kuri hotel ngo ntibasohoka batarishe ibyo bakonsomye na hotel ntibage donc hama live yuko PCK yavuze yuko ama hotel barayemo mutamasiyone hariya yabahaye ku buntu byose birahari nanega shawe umva twe twotsindwa gute nice gituma nance nakubwira nti kandi twega tuvuga amakuru amaze gusohoka mu myidagaduro duca tugira gute duca tujya ku kivi namakuru bavuze n'ama live bavuze ko mbere bo bashobora kuba bayita ama private PCK irafuwa paseno ya postinze ati nta kintu cha private life ku mustari kiba mu bisanzwe nta kibaho muri Young African and Famous igarere sirimwe abastari benshi batandukanye muri Afrika ugiye kuraba abantu batazi neza wa muririmbyi tuzi Diamond nk'umuntu mwiza mu rukundo n'umuntu mubi cyane kabisa ubuzima bw'urukundo bwa Diamond babugoye cyane ariko reka dusaba abantu bagera kuri bangahe kuri abantu bagera kuri 367 310 000 amajana 310 ubusa butatu mudutelefone mutubwire muti Dramati rero bimeze uku PCK bimeze uku Dramati ariko ararengano allo PCK frère urahari yo
gute twe turashima Imana umeze neza nawe ndagomba kubera amarezo ehe bimeze gute rero ninde tuvugana ari hehe sasa byumvikana ko ari no mugwamo gwinshi hariya kuri Facebook muri benshi kabisa muri ko murandika ama message ubona yuko muvuga muti Rahayiro ikayanzana amatongo turabumva kabisa live isa neza batama ivyuma ni fresh ndindira gato ndaguhaye indwi imwe hariya Grevis ubundi mu minsi bizona hindu Grevis hari ibintu ariko aratunganya ngaha ndaguhaye indwi imwe ndazi uzohora uza kwifotoza ngaha allo we ni tubasaba ikintu kimwe abantu muri ko murakura mugende mugabanya akavolime k'inyakira amajwi zanyu maze tugende tuyaga twumvikana ibintu bimeze neza Mr Homeboy hari Mr Homeboy kumutanga avuga ati mu makuru ya Monia Frere kabisa arahari wana yuko ariko ngo afitanye kibazo na Wema Entertainment nawe nayo tuzobagarukira kejo